Burundi buraro bwanje, Burundi buramuko bwanje, uri igihugu ciza, igihugu giteye igomwe. Burundi segera rusagambe, kanatsinda uri igihugu c'abagabo. Amagaba yatanguye gute? Vuga yuko amagaba tugenda cibuka, twari twicaye ku mugoroba dukunda guhurira iyo tuvuye mu buzima bwa misi yose ku mugoroba cyane mu kirabo, iko twisanga twese twakuriye hamwe, twize amashure hamwe, turavuga ati kubera ko turi mu migwi itandukanye, twari mu migwi itandukanye, tuvuga ati reka tuja hamwe nk'abantu basanzwe babana hafi tugakora umugwi, nuko amagaba abaravutse. Hari itariki 5 z'ukwa gatanu 2014 hari ku munsi wa mbere ndavyibuka. Migambi yacu intererano tuzanye kugira ngo igihugu cacu tugiteze imbere, tukimenyekanishe biciye mu mico n'akaranga. Kuki amagaba apana imihoro canke ikindi kintu? twise amagaba kubera ko uvuze igaba wumva ijambo, wumva ubutore, wumva ubutwari. urabona rya cumu umuvuzi ngoma afise imbere canke iyo bagira barage samurago aramuhereza igaba. Ico kimenyetso c'ubutore n'ubutwari nico twebwe twise igaba. Rero tumaze kuba turi benshi cyo twita amagaba. Muri bangahe bisaba iki kwinjira? Amagaba ntiturenga 45. Uza mu magaba uba ubishaka, uba ubikunda, uba ufise n'umwanya, ugakurikiza n'amategeko y'amagaba ivyo abasaba. Amagaba yamaze iki? Amagaba yarashoboye kumenyekanisha igihugu, ari naho twishimira cyane na festival duheruka gutunganya twa umukozo. Hari abatari bazi Burundi ariko uno musi bawumenye, hari ababugendera no musi kubera ko amagaba yashoboye kubamenyesha bishe mu ndirimbo, masana mu menshi muramubona agize amagaba. Amagaba gushika ubu n'umugwi novuga yuko niwo wa mbere mu gihugu cy'u Burundi mu kijanye n'umuco w'ingoma. Icigo mwakwe mu mafestival mpuzamakungu? Ukuntu abandi ba artiste canke abakora ibijanye n'akaranga, ukuntu bitwara cyangwa ukundi ibindi bihugu bisanzwe bikora imico yazo. Imico yabo barayiha agaciro. Ariko ino mu Burundi hari amafestival menshi atandukanye, mugabo ukaburamwo umuco w'ikirundi. Ikintu kiza kwerekana ko turi abarundi hasisi. Twasanze w'agaciro ivyo ukora navyo biragaruka mu nyuma, bikaguha agaciro, bikanaguteza imbere kuko naho uri kurabiteza imbere. Inguvu mufise zizobarinda kuzimangana nka higa lakozozo n'izindi? Icambere cyo twubakiye ko kurusha nuvuga indi migwi yigeze kubaho n'urukundo, dushira imbere inyungu rusangi na cyane inyungu y'igihugu, no kuba twubahana mu bisata bitandukanye. Dushira imbere ivyo dukora gusumba amazina yacu canke inyungu yacu, nivyo bizotuma tuguma turi kwa kundi kuno musi mutubona. Mumenya impano y'umuntu gute? Dufite impano zitandukanye cyo tumamona dukora ibintu bitandukanye. Ni nazo nguvu zacu kubona amagaba dufise impano zimwe, ndagusanga ariko utavuza ingoma uri karirimba, kuko hariho abashobora kuririmba ariko kuvyina, hariho abashobora kuvuza ingoma abandi ntabishobore, ari abashobora kuba bazi intambo abandi ntazishobore. Kugira tumenye icyo ushoboye turakwereka ibintu bitandukanye, natwe turavuza ingoma, turaririmba, tugacuraranga. Aho hose urahaca tumaze kubona icyo ukunze, icyo wishizemwo, icyo wakunze, icyo umwanya, icyo wiyumvira, icyo cyatuguhitishamwo, gutyo onye ugasera imbere muri ico onye. Tuvuge ko akaranga gahurumbirwa bikwiye. Twebwe no musi turabishima cyane gose, barabihurumbira cyane gose, kuko n'ibiteramo dutunganije kenshi abantu baruzura bakaza bakabona yuko twitabwe cyane. No musi n'ugwarukura rusanga ariko ruraharanira akaranga y'igihugu. Akaranga ko bagatera imbere cyane. Akaranga kujya ibindi bisata byose bitera imbere, n'akaranga karatera imbere. Nta nibaza kuri ino turi ko ibintu byose bigenda bije imbere, n'akaranga nako nyene karatera imbere mugabo kaguma kahagararira uburanga bwako nk'akaranga. Kera nta studio yarahari akora imiziki,
bavyina uko nyene mugo ubuye turaja mu mahingurira kuri muziki mu studio hama tugenda tugasohora igikorwa ciza. Tugiye gufata nk'amasanamu y'indirimbo canke y'uruvyino ugasanga dukoresheje novuga ivyuma bigezweho, ivyuma vyiza bituma nakakaranga kaguma gafise akanovera abantu bifuza bakabona. Abajana n'ibihe tuvuge ko bataye akaranga. Abajana n'ibihe sinovuga ko bataye akaranga. Bivana umwe wese no mu gisata aherereye. Kandi akaranga si bitwambaye tuvuze ingoma gusa, si ugucuraranga, si ukuririmba. Akaranga ni inyifato. Ariko tworushiriza kuko hariho abusanga barengeje gatoya gasanga bataye akaranga gatoya. Ariko hariho kujana n'igihe ukamenya no guhagararira akaranga kawe. Ni iyihe midiho ere mu mbyino za kera z'abarundi? Hariho imidiho novuga umudiho w'ibicuba, hariho amagwandama, amazina, kuvuza inanga, hariho ikidagagizo, kuvyina, agasimbo canke gukobereza, hariho n'izindi nyinshi cyane gose. Uwo basubiza inyuma ni igiki mukosora? Natwe tubona twohindura kuko byari bimeze neza mugabo ngira kumvuga yuko twoza gusa dufite izindi kuvuza ishasha tukagira ico twongeyeko, gukora cyane gusumba uko twakoze. Intambamyi mwagiye murahura nazo? Intambamyi twahuye nazo ni nyinshi. Hari izo twagenda nko mu manza ugasanga abantu ntibaha agaciro cyane gose abantu baje kubateramishiriza, kubafasha imanza. Ni kudatumirwa mu biteramo byinshi mu gihugu cy'u Burundi kandi aritwe dusa n'abaserukira akaranga mu gihugu cy'u Burundi. Sindi kumvuga ku magaba ndikumvuga ahubwo ku muco, kuberekana umuco wose w'ikirundi, cyane cyane nk'ibintu usanga bijanye n'ibintu by'umwanya, ugasanga nk'ahantu tuja gukorera nk'ibikorwa bitandukanye, amasaha ntatorohereza mu miryango, usanga turugwaruka ruva mu miryango itandukanye, mugabo buke tugenda turabikemura. Ubaye ministre de la culture wokora iki ngo uteze imbere akaranga? Cyambere no hindura no saba abantwara bagasubizaho umurisho w'ingoma, tugasubira kuvuga mu bibanza bitandukanye, ariko tukaraba izindi nzira dushobora kubicishamo kugira ngo ingoma z'Uburundi zanze zifise agaciro. No agaciro nkatanga itegeko rituma umuntu wese ahagararira akaranga kiwe. Ikindi naco nuko Uburundi bwamutumirwa mu festival atandukanye, mu masabukuru atandukanye hanze y'igihugu. Nogerageza ngasaba uburyo kugira ngo Uburundi bwame buserukirwa n'imigwi ndangakaranga canke abantu bashobora kwerekana ibigize akaranga ku Burundi. Ibiteramo ndangakaranga ni bike kubera novuga yuko nimbara abantu benshi bakoresha uburyo bwinshi n'aba b'imigwi ndangakaranga, kuko uravye nk'abaje abantu bonyene bategura baje abantu ngene baza bambaye umunsi w'igiteramo canke iki bitwara uburyo bwinshi. Utegeza ko ufise indirimbo nshasha tufata abantu barenga 50 60 amajana 2 baduganye ruguru kugira ngo bashobore kugira ane gukora umuziki, gukora ziga mbyino. Uburyo bwinshi rero bitwara uza gusanga abo tudodora, abo twitura atari bose badushira mu ngiro kugira ngo ico gikorwa canke imigambi yo gutunganya ibiteramo ishobore kuba kenshi cyane. coba kiri mu bibazo mushaka gutorera inyishu? Umukozo ni iki? Umukozo ni kimwe mu bikorwa canke mu biteramo vyaje gutuma akaranga gasubira kwiteka, gasubira guhurumbirwa, ari naho mubona umukozo waje kugira uzurahuza imigwi ndangakaranga. Tubashe gukemura ibibazo bimwe bimwe, dushira inguvu hamwe kugira ngo dushobore kugira ikintu kimwe kizimana, tuterekane mu Burundi ko dufise inguvu abanyakaranga. Edition ya mbere hari ikizere itanga? Ikigwa cya mbere nuko tukikora ntitwari tuzi ko dushobora kwitabirwa ngo twitabiriye, kandi ugerageje kuraba ukuntu twari twagerageje gushira ku biciro ku matike, byari ibintu twari twahaye agaciro n'abantu baca baradukundira, abana ko ari by'agaciro baravyitaba. Edition ya kabiri ikintu izoza yerekana mu mukozo, izoza noneho ikorwa pana umunsi umwe, zari nk'imisi ibiri, ku buryo abantu bari hanze nabo nyene bazokwifuza, bazokwandika kuza ga mu gihugu cyacu kugira ngo basabikanye na twebwe dusome ku nturu rimwe ku Mukozo Fest. Ni kuvuga ubwa mbere twari twebwe twenyene, ariko ubu hazoba harimo n'abandi bazobaje mu bindi bihugu baje kugira ngo berekana akaranga kabo ga mu Burundi. Ibiteramo bikomakomeye byo ngaha ntimukunze kubonekamo kubera ikibazo ni kwa kutaratahura cyane agaciro k'akaranga k'igihugu. Ico kibazo nanje naye kukikubaza nk'usanzwe ashikana amajwi yacu kure, bajya abantu batunganya ibiteramo abanyakaranga n'ibindangakaranga
nuko batabona yuko hari icyo ishoboye yoterera mu ntunganya yo kubiteramo. nibaze ko haje umuririmbyi avuye hanze akabona akaranga k'igihugu nico kintu ca mbere utaha afise mu mutwe ariko agiye ataca abonye ntaca azoja hariya ngo aratire. ibaza ikibazo uyishure. Mbega wo kugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ikintu ca mbere wokora ni giki kubijanye n'imico n'akaranga? Kubijanye n'imico n'akaranga no saba amaradiyo yose canke amateleviziyo yose gucisha ko n'imuri buri 40% imbyino z'ikirundi na 60% na 50% indirimbo ndundi na 10% umuziki mbamakungu. Kubera iki muri Primusic ubu ambassadeur atamugwa indangakaranga tubonamo canke kubera iki mu mashirahamwe akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi atabari bashobora gusinya amasezerano canke amakontra kugira ngo bashobore kumenyekanisha ibikorwa by'iryo shirahamwe nkuko tubona ko bandi baririmba? Ni kubera yuko bataratahura agaciro k'akaranga k'igihugu bakoreramo. Kubera iki amagaba tugiteka ry'igihugu cy'u Burundi?